Ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 10 iheze bari ku kivi no gutanguza ku mugaragaro umugambi wa BMBC Homes Bujumbura Gahahe vyaratunganijwe n'ishirahamwe rijejwe kubakira abenegihugu baba mu Burundi canke mu mahanga bafadikanije n'ibanki BGF ku civugo wubatse wubake neza. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Nyandagaro umwaka w'2022 mu Gahahe muri komine Mutimbuzi. Ibirori vy'uwo musi bikaba vyatangujwe no kugendera inyubakwa zisanzwe ziriko ziratunganywa n'ishirahamwe BMBC mu kibanza kiri mu Gahahe komine Mutimbuzi ahasanzwe hariko harubakwa amazu agera ku 29 yubatswe ku buryo bwa kijambere. Ntamakuriro David umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe yaramenyesheje ibikorwa baranguye mu kiringo c'imyaka 10 iheze n'ivyo bategekanya kuzorangura mu misi iza. Bwa mbere mu bikorwa dukora nabwiye akarero twebwe amakaminuza menshi abanyeshuri bagira amatage wacu kandi dufise ubuhinga muje hajya mu dusanga makete angana kuya amastage hanyuma nk'ubu hajya BGF ikorera bito BBS isosiyete itanga internet hajya yo kwateguye muzobona murabona BBS namubwira mu koce mu kubera hanyuma izo za Braruti hari za Kayanza ajya amadepo mu Kayanza ni twayatunganije kujya mubona za Braruti mvuze amasosiyete manini mwabonye icegera c'umukuru w'igihugu ahavuye avuga ko abamunzu twamwubakiye mwabonye n'abakiriya bari ngaha benshi bavuga ati badutumiye ku isabukuru tuva amazu batwubakiye muri BMBC. Rero kubera ari benshi cyane ntubavuga ndabamare ivyo birakwiye ivyo mwiboneye nibaza ko mugabo wokenera ibindi vy'amadetaye muri mwigo shaka kuzotwegera canke umukiriya nk'imwe agomba kujya akazi turamana ibindi vyinshi navugiye ngaha tumaze gukora project 68 muri iyo myaka 10 tucyashizemo aya project 30 tuko dukora ngaha na ya project mwumva mu bibaza BGF yavuze tuko dutangure birazo baramajana kizo ari gisagara cyose urumva rero turishira muri umwuga ibifise experience ibituko turakora ngaha mu Gahahe si amahera tuzanyemo ni experience dusunikiyemo yabidushikanyemo tutanabizi. Yabandanije amenyesha ko muri iryo shirahamwe bashobora kubakira abantu amazu ku madeni mu matongo yabo asanzwe akwije ibisabwa n'amategeko. Yaciye asaba ko abavyifuza bonyaragasa kugura amazu asigaye kuko ngo yose ntarafatwa. Umuyobozi mukuru w'ibanki BGF yarashimye imigambi irangurwa n'ishirahamwe BMBC acaranahamagarira abajejwe iryo shirahamwe gutunganya imigambi irashe ngo gutyo bafatwe mu mugongo mu kubaronsa ingurane. Yabandanije amenyesha ko kugira imigambi igende neza ko bogwiriranira imigenderanire myiza n'amashirahamwe ajejwe uburaro nka Obuha n'ayandi akorera ngaha mu Burundi. Uwaserukiye abaguzi basanzwe bakorana n'ishamwe BMBC yarashimiye iryo shirahamwe ku migambi yo kubaka amazu na cane ko yabubakiye amazu akomeye cane. Mumenya yuko ivyo birori vyaranzwe no gutanga udushirukabute ku bakozi bamwe bishirahamwe BMBC kuko bakoze neza gusumba abandi.